Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikro muri kumwe na Joe Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye tukayahera ko yagezweho igenino kwisi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Diane, tuyahere muyavugwa muri Kongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo ku munsi w'Imana yarahaye uburenganzira inteko zidasanzwe za Leta Zunze za Amerika mu kurwanya iterabwoba kuzofasha abasirikare ba Kongo kurwanya intagondwa z'umuhari witwaje ibirwanisho ADF ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu. Umuhari ADF wa Amerika yise w'iterabwoba uzwi nk'umuhari wasasitse inganda mu buseruko bwa Kongo. Izo nteko za Amerika zizoha inguvu igisirikare ca Kongo gisanzwe kiriko kirahangana na ADF mu mashamba cimeza ya Virunga na Garamba, nk'uko itangazo ryo mu biro kwa perezida ribivuga. Igikorwa cabo kizomara indwi zitari nke, nk'uko ambasaderi wa Amerika i Kinshasa Mike Hammer yabivuze. Mu makungu muri Afghanistan, perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yavuze ko yahunze igihugu ejo ku munsi w'Imana kugira kinge ntihaseseke amaraso mu gihe abatalibani binjiye ku murwa mukuru Kabul. Amakuru yavuye mu bategetsi batatu bakuru b'abatalibani yahawe itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa yavuze ko abatalibani bigaruriye ikirimba c'umukuru w'igihugu kandi batunganije n'inama y'umutekano ku murwa mukuru. Ashraf Ghani yavuze ko yaguma mu gihugu igisagara cari gusamburwa. Perezida Ghani ntiyavuze aho yahungiye, ariko ibimeshamakuru muri Afghanistan vyikeka ko yagiye mu gihugu kibanyi ca Tajikistan. Mu gihe abatalibani batangaza iyo ntsinzi yabo, abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bavuze ko inteko za Amerika arizo zikigenzura ikibuga c'indege mpuzamakungu c'i Kabul citiriwe Hamid Karzai. Amerika ivuga ko ikigenzura kandi na ambasade yayo y'i Kabul. Umutegetsi wo muri ambasade ya Amerika yaremereye ijwi rya Amerika ko abakozi ba ambasade bashizwe mu kibanza gitekanye kiri ku kibuga c'indege mu kurindira ko bakugwa muri Afghanistan. Mushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken ejo ku munsi w'Imana yavuze ko umutekano w'abakozi ba Amerika hamwe n'abenegihugu ba Afghanistan babafashije arico gikorwa ciwe ca mbere, ariko yaramiriye kure abanegura Amerika ko itari yiteguriye ko igisirikare ca Afghanistan cari komoka kigahunga. Washington, ijwi rya Amerika. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Umunyapolitiki amaze igihe kirekire aharanira ubutegetsi muri Zambia, Hakainde Hichilema, asa n'uhuza imbere mu majwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa kane. Arusha Perezida Edgar Lungu amajwi arenga 2,200,300 nk'uko ibiharuro by'imfatakibanza byashyikirijwe n'umugwi ujejwe amatora muri Zambia byavyerekanye. Utsinda aya matora abwirizwa kurenza ibice 50% by'abatoye kugira ntibinjire mu gice ca kabiri, mu gihe abandi bakandida 16 bari muri iryo higanwa bamaze kwemera ko batsinzwe, ndetse bakanakeza Hichilema. Perezida Edgar Lungu we yavuze ko ashobora kutazokwemera ko yatsinzwe. Muri Afrika kandi abantu bashiki 10,000 bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana barahungiye muri Chad bavuye mu buraruko bwa Cameroon muri indwi irangiye. Ni nyuma y'itana mu mitwe byabaye hagati y'aborozi hamwe n'abarovyi, nk'uko byavuzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi w'Imana. Abantu 12 barishwe, abandi barenga 200 barakomereka muri izo ntureka zatanguye ku munsi wa kabiri mu ntara yo mu buraruko iri hagati y'uburengero bwa Nigeria.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 radio yacu voa.com. Inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ikaze mu gice ca kabiri cano makuru yacu agiye gushimikira ku yagezeho mu karere k'ibiyaga bigari. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atera ivyatsi ico yita ibikorwa bihonyanga agateka kazina muntu, yemeza ko bikorwa n'abajejwe gucungera umutekano w'ico gihugu. Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri micro muri kumwe na Joe Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye tukayahera ko yagezweho igeni no kwisi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Diane, tuyahere muyavugwa muri Kongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo ku munsi w'Imana yarahaye uburenganzira inteko zidasanzwe za Leta Zunze za Amerika mu kurwanya iterabwoba kuzofasha abasirikare ba Kongo kurwanya intagondwa z'umuhari witwaje ibirwanisho ADF ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Umuhari ADF wa Amerika yise w'iterabwoba uzwi nk'umuhari wasasitse inganda mu buseruko bwa Kongo. Izo nteko za Amerika zizoha inguvu igisirikare ca Kongo gisanzwe kiriko kirahangana na ADF mu mashamba cimeza ya Virunga na Garamba, nk'uko itangazo ryo mu biro kwa perezida ribivuga. Igikorwa cabo kizomara indwi zitari nke, nk'uko ambasaderi wa Amerika i Kinshasa Mike Hammer yabivuze. Mu makungu muri Afghanistan, perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yavuze ko yahunze igihugu ejo ku munsi w'Imana kugira kinge ntihaseseke amaraso mu gihe abatalibani binjiye ku murwa mukuru Kabul. Amakuru yavuye mu bategetsi batatu bakuru b'abatalibani yahawe itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa yavuze ko abatalibani bigaruriye ikirimba c'umukuru w'igihugu kandi batunganije n'inama y'umutekano ku murwa mukuru. Ashraf Ghani yavuze ko yaguma mu gihugu igisagara cari gusamburwa. Perezida Ghani ntiyavuze aho yahungiye, ariko ibimeshamakuru muri Afghanistan vyikeka ko yagiye mu gihugu kibanyi ca Tajikistan. Mu gihe abatalibani batangaza iyo ntsinzi yabo, abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bavuze ko inteko za Amerika arizo zikigenzura ikibuga c'indege mpuzamakungu c'i Kabul citiriwe Hamid Karzai. Amerika ivuga ko ikigenzura kandi na ambasade yayo y'i Kabul. Umutegetsi wo muri ambasade ya Amerika yaremereye ijwi rya Amerika ko abakozi ba ambasade bashizwe mu kibanza gitekanye kiri ku kibuga c'indege mu kurindira ko bakugwa muri Afghanistan. Mushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken ejo ku munsi w'Imana yavuze ko umutekano w'abakozi ba Amerika hamwe n'abenegihugu ba Afghanistan babafashije arico gikorwa ciwe ca mbere, ariko yaramiriye kure abanegura Amerika ko itari yiteguriye ko igisirikare ca Afghanistan cari komoka kigahunga. Washington, ijwi rya Amerika. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Umunyapolitika amaze igihe kirekire aharanira ubutegetsi muri Zambia, Hakainde Hichilema, asa n'uhuza imbere mu majwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa kane. Arusha Perezida Edgar Lungu amajwi arenga 2,200,300 nk'uko ibiharuro by'imfatakibanza byashyikirijwe n'umugwi ujejwe amatora muri Zambia byavyerekanye. Utsinda aya matora abwirizwa kurenza ibice 50% by'abatoye kugira ntibinjire mu gice ca kabiri, mu gihe abandi bakandida 16 bari muri iryo higanwa
bamaze kwemera ko batsinzwe ndetse bakanakeza Hichilema. Perezida Edgar Lungu we yavuze ko ashobora kutazokwemera ko yatsinzwe. Muri Afrika kandi abantu bashiki 10,000 bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana barahungiye muri Chad bavuye mu buraruko bwa Cameroon muri indwi irangiye. Ni nyuma y'itana mu mitwe byabaye hagati y'aborozi hamwe n'abarovyi nk'uko byavuzwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi w'Imana. Abantu 12 barishwe, abandi barenga 200 barakomereka muri izo ntureka zatanguye ku munsi wa kabiri mu ntara yo mu buraruko iri hagati y'uburengero bwa Nigeria. Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri www.radioyacu.voa.com. Inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Ikaze mu gice ca kabiri cano makuru yacu agiye gushimikira kuyagezeho mu karere k'ibiyaga bigari. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atera ivyatsi ico yita ibikorwa bihonyanga agateka kazi na muntu, yemeza ko bikorwa n'abajejwe gucungera umutekano w'ico gihugu.